Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse canke mwiriwe bivana no mudukurikirana muherereye, turaje kongera guteramana namwe muri kino kiganiro cyo guhimbaza no gutazira Imana. Muzireza ko nama ndakibategurira nka kibashikiriza, ariko kandi simba ndije nyine mba ndi kumwe no gwaruka, muzi neza yuko kenshi tuba turi kumwe mu mwanya mwiza nk'uyu wo guhimbaza no gutazira. Dushimiye mwebwe mwama mudukurikirana mukatubwira nyene kivyo tubategurira tukanabashikiriza bashaka kunyota. Ni prote turakingiwe, wowe uri mushasha ryamira dukurikiranye vyo ndakuri subscribe wandikije girube mubazokoma babona bino biganiro, abazokanabona zino ndirimbo zo guhimbaza Imana no gutazira ndetse n'ibitandukanye bica kuri na televiziyo yacu ariyo yanyu. No munsi rero nk'abanongeye kubaramutsa ndabipfuriza n'umwaka mushasha mwiza. Turacari ko turafiringanye n'umwaka mushasha, turacari mu ntango zawo, aho ibintu biba byose bikiri mu ntango, ariko bikazogenda bizamuka bikura bimera neza nkuko nawe uzogenda utera imbere, uko ameza azogenda atera imbere nawe ugenda utera imbere. Amina. Ndikumwe na gwagwaruka rero hano. Mwaramutse. Reka tudusi ibiganza turamutse abaje kudukurikirana. Harabavuze mwiriwe, harabavuze mwaramutse, bivana naho mudukurikirana muherereye. Naba tuza kwa duteramanye no munsi ndabona Ben yahishikiye vraiment, ibana yambaye amarineti wogira ngo ni roriro canke satubi canke nde munakunda kwambara amarori kuriya ni Visual. Ni mukali wa live. N'uyu muhungu nawe nasanze atoroshe kuri live. Kali wa nyota. Byakwe. Muno bakino bikomeye cyane muri Narcisse Hope Ministry TV. Ben tukwakira. Bakurabira kamikro kubwicu niko ranshikira neza. Murakoze cyane. Asante sana. Ngaho rero fata avora kugira ngo uturongore muri uno mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira. Ndabona ugwaruka gose gwiteguye kamwemwe nikose, ariko rero munataratwinga kuva dushika hano. Ngenda munataratwe basi ndamutwenzi ngetura yaje uriya ntaratwe yacatwe. Nuko rero Ben karibu kugira ngo kano kanyo gakoreshe kumbure nabo mwateguranye kugira ngo ibintu bigende neza. Karibu.
atatenda, tumanie. Aliahidi atatenda, tumanie Bwana. Aliahidi atatenda, tumanie Bwana. Aliahidi tumanie Bwana. Aliahidi si kama yetu, si kama zetu.
Rakano maririmbye kavuga ngo Sambaraga zose zandwanyaga baziri batigogota ndetse n'ibisigisigi byazo ntabubasha bigisa
sambaraga zose sangwanyaga igorogota ndetse n'ibisizi ivyakugwanya muri 2025 muri 2026 nta bubasha bigifise ivyakugwanije cyagihe nyene cyagihe ucuvyumva ubu Imana yavyatse ububasha nta bubasha bigifise urumva nasomye ijambo ry'Imana urugabo gwitwa Farao gwari urwansi rwabo ko sino banko yari umwasi gwari urwansi urumva gwari urukatanya ariko ijambo rimbwira ngo uhora haracishiriza mwijoro mu gihugu canyuma mu gicugu canyuma mu gicugu aca ivutu ingabo z'abafilisitiya iyi ndirimbo irabinyibukije imbaraga zose zatugwanya uhoraho yaraziciye ivutu amen turabashimiye rero ko mwadukurikiranye kuva mu ntango kugeza ubu turangije byari biryoje twari kugumana ariko ibihe ntibitwemereye ariko ikindi gihe nizire neza ko tuzokongera kugirana ibihe byiza nk'ibi turabashimiye ko mwafashe kano kanya mugateramisha ubwoko bw'Imana ndazi ko benshi bahezagiwe ku bwanyu tubashimire namwe mwese mwadukurikiranye reka tudugije bigatwipfuriza ibihe byiza tuzosubira bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.